hanyuma bakava ko urunyo rumusokorotsemwo rugakorokera muri ca cansi baca rwarunyo baza barasukamwo amata kugira ngo rukuriremwo iyo babonye rugiye kuzura ca cansi baca barukuramwo bakarusuka mu gisuku ku munsi wo kwimika umwami nta bagore canke abigeme bamuje inyuma bamuherekeza hagenda abagabo yakurikizwa n'abagabo gusa novuga ico mengo kimeze neza nuko kuntu mengo habaho gutanga ubuzima ku munsi kwa kubuzima umuntu umunsi wo kwimika umwami iyo bishitse umwami agatanga Samura gwatarakura umwami kazi niwe yaca barahagarariye igihugu agafashwa agashigikirwa n'abashinga ntahe bakuru harabo bita abahimbiri bava mu miryango bava muri uwo muryango amahoro mwiriwe cyane mwaramutse bivaye naho muherereye amazina nitwa Iradukunda Parfait televiziyo ni BITV nkuko bisanzwe uno munsi dufise umutumire navuga ko adasanzwe ariko tuza kuvugana byinshi kuvyerekeye urugendo rw'umwami mvuze urugendo rw'umwami mvuga kuva avutse gushika ashengere ngira ngo niko bavyita ariko byinshi araza kubidusigurira n'ibyo byo gushengera nibaza ko n'abavuze amakosa mugabo araza kubitubwira neza ariko reka ndamuramutse nawe aramutse hama tubandanye anatwidondore ndabaramukije amahoro cyane ramutse abakunzi bariko baradukurikirana ndaramukije abakunzi bariko baradukurikirana ba BI aho bari hose nabipfuriza amahoro y'Imana hanyuma mwakoze kuntumira kugira ngo dushobore kuganira kuri ibi n'ibindi rero ku bibazo muza kumbaza kumbure turaza kubiganirako duhanahane umuco n'ivyumviro umutumire wacu ni Gervais Gahungu Jambere na mbere Gervais Gahungu ninde murakoze Gervais Gahungu nkuko amaze kuvuga izina mu bijanye n'amashure yiwanje ivyo nize amashure yisumbuye nize indimi za none cyo bita mu gifaransa lettres modernes hanyuma ndangije amashure yisumbuye nje kwiga muri kaminuza y'u Burundi niga igisata c'ikirundi n'igiswahili no munsi nkabando mwigisha w'ikirundi n'igiswahili mu gisata c'indimi kw'ishure ryisumbuye rya Mutanga ego murakoze kumwidondoro wanyu kenshi mu kirundi usanga abantu babaga bafise utuzina babatazira mwebwe nta rindi zina baba batazira turetse iry'abavyeyi babise ego barantazira papa Bria koko ifuranje yitwa Bria ariko ibirenze kuri iyo nta nicazira n'ofisi ego nkuko nari natanguye ndabivuga mu ntangamarara tuje kuvuga ku rugendo rw'umwami aho umwami kuva avuka ni benshi ngaha mu gwaruka usanzwe riko radukurikirana kuri televiziyo yacu benshi ntibazi urugendo rw'umwami ngene rwari rumeze kuva kivuka ndagomba ngo utubwire rero umwami kuva kivuka byari bimeze gute gushika yatigwe gushika na shengere jambo ni Rwanda murakoze cyane uno munsi kumbure nka kugwaruka ubu iko raba intwaro ya Republika ihari uno munsi bahora ko umukuru w'igihugu aratogwa kumbura agatogwa akuze umwami wewe suko vyari biri umwami ntiyatogwa watogwe ngo gatowe n'abanyagihugu oya umwami ari ku ngoma yicara yarabwiye abanyamanga biwe uwo yageneye kuza musubira ku ngoma rero umwami uko kera vyari biri yagira abamikazi benshi rero uzo musubira ku ngoma ntiyatora umwana wiwe w'imfura kuko yavuga ati imfura na se barangana yo havura agera gutwara nawe ataragera mvuge guhimba gutwara bagavura bashamirana nico gituma rero heza agatora ku mwamikazi w'inkundwakazi wa nyuma rero
hageze yuko uwo azomusubirira ari we bita Samuragwa. Bavuga ko umwami yavukana imbuto ko ntiyari umuntu asanzwe, bavuga ko umwami yavukana imbuto. Rero bagaheza baca bamenyesha umwami yuko Samuragwa yavutse. Ni nk'ivyo. Ego tugikura turaja mu mashure baratubwira yuko umwami yavukana imbuto, ariko uko amashuri agenda yegera imbere niko twagenda kumenya ukuri ko umwami vy'ukuri atavukana imbuto. None zirya mbuto ninde zimushira mu biganza? Ego nivyo bavuga ko umwami yavukana imbuto, ariko so twari turi ngoga ngo tubihakane cyangwa tuvyemeze. Rero ababihakana canka abavyemeza nibaza yuko aho hantu bo haraba bakagenda bukebuke. Gusa mugabo mu bitabo ufasha nyigisho bavuga yuko igituma bava ko umwami yavukana imbuto yari imvugo ngereranyo. Yari imvugo ngereranyo cituma bakoresha akajambo ngo bavuga ngo umwami yavukana imbuto. Yari imvugo ngereranyo kugira berekane yuko ubu umwami atari umuntu wari we wese, ahubwo ari ubazaniye Uburundi, abarundi, imirima, inka, umugisha hamwe n'imihezagiro. Gituma rero bava ko yavukana imbuto. Ramaze kuvuka kubera ko ataba ari umuntu asanzwe nk'abandi, kandi namaze kwivuga nk'itangura umwami yafise abamikazi benshi. Barashobora abandi bamikazi kumbe bakamusharika cyangwa bamugirira nabi ati uriya w'inkundwakazi yavyaye umwami niwe yavyaye Samuragwa, bahava bamugirira nabi uwo Samuragwa. Nicyo gituma baca bamuhungisha bakaja kumureresha ko bayi inarume. Uvuze inarume ku batavyumva ni musaza wa nyina, bacha kumureresherezayo cyaka mujana ku nkiko mu mahanga kugira mukize ishari rya bakasi. Agaheza rero bakazomenyesha umwami, bakazaramenyesha umwami igikuriro cy'umwana, ikibariro cy'umwana ari we Samuragwa agezeko. Rero mu kubimumenyesha baraheza bakazana igikemanyi cyangwa igiseke bahize mu ifu Samuragwa yageze mu kirenge. Habakazana umwami nawe kageramwo iciwe. Iyo babonye ibirenge bisigaye bingana bacambwa ati Samuragwa yakuze, uraba rero umuhe wihubuki uramucungurire tumushikirize n'abatware. Niho rero bacaba ngo umwami yatanze. Uvuze ngo umwami ngo arapfa, umwami ntapfa nkuko abandi bose bapfa, umwami aratanga. Yego. Mu bami batwaye Burundi naho vyaba byarashitse umwami bakamubwira ati burya urageze gutanga, hama ntabagitanga kuko avuga ati je sindahimba gutwara. Muri ico gihe iyo umwami avuze ati je sindahimba gutwara akanka kwihubuki byaca bigenda gute? Gutanga na mayensiguri cyari cyo gutanga twabanga umwami yatanze. Ubwa mbere umwami yarasanzwe ari ku ngoma, arazi ko ariho Samuragwa nihagera nawe azoshikira akaja ku ngoma. Ico gihe kigeze bakimumenyesheje umwami ntiyashobora kuvyanga ko yabazi yuko ari gihe cha Samuragwa kigeze, ntiyashobora kuvyanka rero. Ari naco gituma ahubwo babimumenyesheje yacakoranya abantu biwe, abashinga ntaye bakuru agatuma ko incoreke n'abatoni, abantu bose bashika ku kirimba, abantu bose amushikako bakaza akababwira ati nzobiraba. Hanyuma umunsi urizina umwami agaheza akihubuki. Ubwo buki kumure nk'abazodukurikirana ari nk'abavuke muji bavuye bati ni bwaboke bw'inzuki bashira mu mukate, oya namba sibwo yaba bavuga ko yaba ari inzoga bashize mu imiti yica. Abo mwama yinyoye agaheza agatanga. Bukeye mu gatondo abantu bakayimenya ko umwami yatanze, bagaheza bakamenya ati ijuru ryakorotse, bava ku ijuru ryakorotse ko umwami yaraye atanze. Hanyuma rero hariho uwujejwe kumenyesha iyo nkuru mbi, ariwo bita umuguruzi w'urunyoni. Umuguruzi w'urunyoni yaraheza rero akaca avyuka mu gatondo yiha karuru, kuko mu mico n'imigenzo y'abarundi iyo hari inkuru mbi abarundi bavuze induru. Nkuko yari umuntu yapfuye abarundi bari hakamo bakarira, naho nyene rero baheza umuguruzi w'urunyoni akavyuka akavuza induru.
inkuru mbi ntiyoberana yacikwira igihugu cyose bikaba biramenyekanye. Ego umwami yakuze, Samuragwa yakuze, harageze ko nawe asubirira se. Ndagomba kutubwira hageze kumwimikana byagenda gute, ivyo birori byaba bimeze gute? Umwami yatanze, Samuragwa hageze ko ashikira. Nivuga ko nsubiye inyuma gato mu mico n'imigenzo y'abarundi, niyo serugo yapfuye bukeye ntibaja kurima, baragandara, kuko serugo bamugandarira iminsi 5 bakamugandara aho musi wa gatandatu. N'umwami yapfuye, abajejwe gufuba umwami abo bita abanyange baca bazinga ku kirimba, bagasambura ikirimba, bagaca banyaga n'inka zo heza zihari, bagasambura ibihinge vy'irembo, icaruguru bagishira hepfo, icarefa bagishira haruguru, bagaca batwara ikiziga c'umwami ku nganzo kugira nte kugishingura. Batwaye ikiziga c'umwami kugishingura, hakurikira cyo twakwita ikigandara. Ariko ku mwami ntibavyita kugandara. Kugandara nivyo umuntu asanzwe. Ku mwami bavyita guhangaza. Umwami bavyita guhangaza. Nuva yuko rero abanyange maze gutwara ikiziga c'umwami bagitwara imuganzo, harajejwe gufuga abami, baca bagishira, basanga abandi banyange bubatse agasenge, bagaheza bakaryamako ca kiziga, baca baza baracana munsi. Hanyuma munsi ya ca kiziga barashira icansi, ivyo turaza kubigarukako. Mugabo rero tugaruke kuri kuguhangaza k'umwami. Umwami yatanze, abarundi bose kuba umwami yabari se barundi, bahundi bose barahangaza, n'inka zarahangaza mbere ndetse n'abaciriyemwo. Uko muri uko guhangaza byabaco kimwe n'uwundi mugabo asanzwe? Oya, ntivyaba kimwe na gatoya. Se barundi, umwami w'igihugu cyose umva hangaza kimwe n'undi muntu asanzwe, kira noneho n'imvugo ziratandukanye. Ku mwami ni guhangaza, ku muntu asanzwe ni kugandara. Ku muntu asanzwe hagandara benewe, umuryango wiwe n'inshuti, abagenzi biwe. Mugabo ku mwami uwo ari we wese yabavuga ati Uburundi buri mu kigandaro, burahangaje, bugandariye umwami. Ikirenze kuri ico umse yuko n'inka ari inka, umwami yatanze zarabimenya ko zarahangaza. Ico gihe cyose bamara bahangaje ntizanywa amazi. Rero kugira ngo wa wundi Samuragwa yima ku munsi wo kuva ku rusandabo wohahora. Umunsi wo kuva ku rusandaro rwahora ugeze, niwo munsi wahurirana n'umunsi wo kwimika umwami mushasha. Niba ko muhagurukana imuramvya ku kirimba c'umwami, bakamujana bakamuzungurukana ku bigabiro vy'abandi bami. Hanyuma bakamujana ku bigabiro vy'abandi bami, akaja agatera inkonda, agatera imbiriko cari igitutu yatera kazovamwo ikigabiro. Hanyuma akamuzungukana aca ku bigabiro vy'abandi bami. Nuvuga yuko umwami yatera ikigabiro ahari ikigabiro c'umwami bitirana, nk'uwitwa Mwezi yatera ikigabiro ciwe aho Mwezi yagiteye. Yitwa Mwambutsa yatera ikigabiro ciwe aho Mwambutsa yagiteye. Niko vyagenda rero, bakamuzungurukana. Hanyuma bageze kuri Mucece na Nyavyamo, abazi Muramvya izo zoze barazizi, baca bajabutse umushinga ntaye mukuru yateguye kwimika cye gushikiriza abarundi umwami, yaca afata wa wundi Samuragwa. Jimeneza aracari Samuragwa ntaraho umwami, agaheza acamutera ku mugongo wa Muhabura. Muhabura nawe yarinde? Muhabura ni inka. Ibwami hari ibintu byinshi. Hari ibyo bita ingabe n'ingoma. Hariho ingoma yitwa Kagenda. Iyo yari ingoma y'ubwami, yatanganye n'ubwami. Iyo ngoma bako yavuzwa rimwe mu mwaka ku munsi umuganuro gusa. Iyo rero iyo ngoma Kagenda yari ifise ingabe yayo, inka yayo yitwa Semasaka. Iyo Semasaka n'imbere y'umuganuro, mbere k'umuganuro uba
cyarazira kwihisha ibishakashaka ngo bitanze umwami kujya umwaka. Hariho iyindi rero yitwa Rukinzo. Iyo ngoma yitwa Rukinzo niyo yaherekeza umwami aho agiye. Kandi kavuga incuro nyinshi, yavuga nka kane ku munsi, kavuga mu mavyuka, ikavuga ku musase, ikavuga mu marema mpingwe no mu mataha. Ivuze mu gatondo yaba yerekanye ku magara y'umwami ameze ku mwami yibambuye. Rero iyo Muhabura yari ingabe ya Rukinzo. Uko umwami umva agiye kwima iyo Muhabura yaramuherekeza ariyo ngabe ya Rukinzo. Hanyuma rero bajabutse mu Cece na Nyabyamo, hanyuma ishengero ry'abarikoranye bagaheza bagaca umushinga ntaye mukuru atewe kwimika umwami akamutereka kuri Muhabura. Hanyuma acabwira ishengero ati nguyu umwami wanyu, nguyu umwami wa Burundi, nguyu Sebarundi. Hanyuma impundi gasamira aca bakoma amashi akabarabaye umwami. Hanyuma ico kuzirikana niki? Ku munsi wo kwimika umwami nta bagore canke abigeme bamuje nyuma, bamuherekeza hagenda abagabo yakurikizwa n'abagabo gusa. Nuko umwami akaba yagiye kwimika, bakagaheza kacagaruka rero imuramvya yamaze kuba umwami. Hambavu yo kwimikwa canke hambavu yiyo migigwa ugasanga iyo miziro haba abagore canke abakobwa batamuje nyuma. Nta yindi migigwa yaba. Imigigwa yahaba kumbura nshaka umuntu bakutari na myiza cyane. Ni nko kuntu haba hariho urugomero, nazavuga ko inka zaba zihangaje zitanywa amazi, bakaba bagomeye urugomero rw'amazi inka ziza gushokamwo, bakaba bagomereye ku musore yavuye mu muryango w'abahigwa. Hanyuma inka umwami akahaca agakaraba, umva yaba ari umuganwa bagiye kwimika mugaho aza kugaruka yabaye umwami, akahaca agakaraba, hanyuma akayengana, baca bazana za nkaro zikaza kunywa zihagaze ku mvyimbo wa musore bagomereyeko. Yego. Uwo musore yabava mu muryango witwa gute? Yava mu muryango w'abahigwa. Umuryango w'abahigwa. Byagenda gute kugira uwo muryango wamugena gute? Kuri uwo muryango ryaba ari iteka? Ntiryaba ari iteka na gatoya. Mugabo urumva niko vyari bimeze, ko urumva iteko ry'umwami cyabumva yuko nyene ko ari umugirwa rusanzwe uhari. Uwo muryango wategezwa kuvyemera, niko vyari biri. Yumva ryari itegeko, yumva iteko ry'ibwami nta wo rigararitse. Nimba navyo mubizi, kubera iki uwo musore yava yategezwa kuva mu muryango w'abahigwa? Amabanga y'ibwami yakorwa n'imiryango myinshi. Ko nk'akarorero tugiye nko ku muganuro, nko kumbureza tugiye mu bindi nko ku muganuro, hariho imiryango y'abajiji, imiryango y'abashuri yari ifite amabanga menshi cyane ibwami. Nko kuva mu bategura umuganuro canke abapfumu umuganuro, barafite amabanga menshi ibwami. Icyo tuma rero umva uwo muryango nawe urumva ko niryo zina umumengo babuza abahigwa cyangwa uvyumva, nawe niwo umuryango watanga uwo muntu wo ku munsi bagomerera ku munsi w'umuganuro. Gusa novuga ico mengo kimeze neza nuko kuntu mengo habaho gutanga ubuzima ku munsi kwa kubuzima umuntu ku munsi wo kwimika umwami. Ego umwami yamaze kwimikwa, hari ikintu wari wavuze ko umwami yabafise abamikazi benshi. Bajya abamikazi baba babana hamwe canke baba ahantu hatandukanye? Baba ahantu hatandukanye, ntibaba baba hamwe. Kuko wibuke neza umwami uko yagira abamikazi benshi, niko nibirimba vyo byabingana. Nuva yuko nimba afise nk'akarorero afise nk'abamikazi batatu canke bane, nuvuga yuko nibirimba byaba ari bine nyene. Kandi kirimba cyose cyaka ifise incoreke, abakamyi, abakutsi benshi bajeje abuze bitandukanye ku kirimba, kuko kirimba haba abantu benshi. Nuko numva yuko yabafise ingo zitandukanye ntibabana. Tuvuge ko rero nimba umwami yimye atari bwaza n'umugore, uwo munsi yacararana umugore, umwami yacararana umwamikazi.
kumbure no kumbura ikintu ntavuze ku ntwaro ya cami y'Uburundi nk'ubu nk'akarorero yashitse umwami agatanga agatanga Samuragwa atarakura umva Samuragwa kuko uvuze ngo atarazana umugore byumvikana atarakura nyene muri ico gihe iyo bishitse umwami agatanga Samuragwa atarakura umwami kazi niwe yaca barahagarariye igihugu agafashwa agashigikirwa n'abashinga ntahe bakuru bashinga ntahe bakuru bo bavuye mu batora mu baganwa rurangirana nk'ubu nk'akarorero mu buto bwa Mwambutsa muto kora Mwambutsa y'imyakiri muto adashobora gutwara igihugu kirahagarikiwe na riri ku mutima afatanije n'abashinga ntahe babaganwa rurangiranwa nka Bishinga Karabona nta rugera gushika aho azokurira vyumvikane umwami atanze Samuragwa atarakura igihugu ntigipfakara caraguma kiyobowe kandi kayoborwa neza mugakora ko wawo Samuragwa ataragera gufata ingingo caca kiba kirahagarikiwe n'uwo mwamikazi kugira ngo igihugu gishobore kuguma kiyobowe neza bakarindira rero aho Samuragwa azokurira ashobora gufata ingingo yego mwatubwiye ibwami ibikorwa byaba bifise kira igikorwa cyose cyaba gifise umuryango ugikora hari abo bita abahimbiri bava mu miryango bava muri uwo muryango mu bitabo maze gusoma no mu nyigisho y'ikirundi nize sindasoma umuryango wahimbiri bavamo n'igikorwa cabo bari bajejwe nta gitabo ndabisomamo ni ibintu nyene umuntu yumva abantu bavuga ibintu ratagitabo ndabisomamo je nkunda kubiha agaciro yego je tumatakintu kirekire no bivugako yego twariko ubwa mbere hari ico twavuze ko tuza kugaruka ko icerekeranye ngene umwami bamuhamba mwamaze kutubwira ingene umwami yima kuva ari muti ngene vyagenda ubu rero tuje yatanze hageze kumuhamba navyo vyaba bimeze gute hari mwatwemereye ko tuza kubigarukako urakoze umwami ntiyahambwa umwami ntiyahambwa aho bavuze guhamba no gushira ukwimbika inogo ugashira mwivu mu gihe umwami ntiyahambwa mwivu carazira kuko bavuga yuko isi imize umwami tosura kumera injya ari naco gituma rero batasha guhamba umwami mwivu nari nakivuze umwami yatanze abanyange aribo bari bajeje gufuba umwami babavyuka bakaza bagatora ikiziga ciwe bakijana umuganzo ahantu hajeje gufuba abami baca basanga abandi banyange bagenzi babo bubatse agaserama n'agasenge sinzi yuko agaserama n'agasenge haraho benshi bavyumva nakameze novuga nk'agatanda gashaka kumera nk'imeza mugimeza nako bifatanye mugabo urumva agaserama koko bari biti bagiye baratambika ku bindi bishinze bikamera nk'imeza rero bagaheza bagashika baca baryamikako ikiziga c'umwami bararyamikako ntibahamba mwivu baryamikako ababaheje kumufuba baca muza baracana munsi bongera ikiziga bagisiga amavuta kugira ngo ntikinuke hanyuma rero bakazana bavuga ko baca bazana icansi umwami bamusiga amavuta yari yo yose amavuta y'inka kuko ntane mavuta yarahari hanyuma bakazana icansi bagashira munsi hamwe bamujyamitse kuri kagasenge bakaza baramusiga hanyuma bakava ko urunyo rumusokorotsemwo rugakorokera muri ca cansi baca bagwa runyo baza barasukamwa amata kugira ngo rukuriremwo iyo babonye rugiye kuzura ca cansi
baca barukuramwo bakarusuka mu gisuku hanyuma baruha amata hanyuma babonye bigiye kuzura cya gisuku baca barusuka mu ntango mu mpange babishyize mu mpange rero baguma baruha amata baguhirira akamata hanyuma babonye rugiye gukura rwarengeranye ya mpange baca basuka rero mu bwato bavuga ko rwateba rukavamo intambwe hanyuma umwami nawe akazosangukira kuri kagasenge bamushirako ariko navyo ivyo nibaza ko nawe yoba ari imvugo ngereranye mu bitabo no mu nyigisho y'ikirundi nivyo bivugwa navyo vyanditseyo simvira ko ivyanditse mu bitabo turashobora kuvyemera mu gihe batatubwiye yuko ari imvugo ngereranye ego murajije kutubwira umwami kuva avutse akima agatanga ego hari ikintu ngomba ko duherezako mukozi kw'icumi twaba twibuka intwari Rwagasore yarondeye incungu yo kwikukira kandi tukibukana Ndadaye yagwaniye demokrasi mugabo hari abami bahaye ishusho Uburundi mvuze nka Ntare Rugamba yaraguye imbibe z'Uburundi Ntare Rushatsi yarabwise izina mugabo nta umenga bo ntaco bakoze nta kimenyetso gihari cyo tuma twamatubibuka ngira ivyo ndiko ndavuga murabitabo yego ugasanga twibuka Rwagasore Ndadaye mbega bajya abami nabo nta gaciro bafise ku gihugu mbega kuki nabo hatoba ikintu c'icibutso tuvuge nimba ati harabaye hindugiye hari babami tukamatubibuka kuko ugwaruka muri twebwe ni bake bazi ivyo abami bakoze kandi bihari kandi babikorera igihugu ivyo navyo mwo bivuga kwiki murakoze cyane kuri icyo kibazo ego nivyo abami batwaye Uburundi hari abakoze birashimwa nko kwabivuze Ntare Rushatsi Cambarantama yatumye Uburundi bwitwa Uburundi bukaba hamwe bukaja musi y'uburongozi bumwe bwa mbere bwatwarwa n'abakuru b'imiryango ari batunganiriza abo mu miryango na Ntare Rugamba yashoboye kwagura Uburundi mugabo ntitwokwibagira na Mwezi yashoboye kurwanya Abadagi yego kandi muri makabatsinda yego rero bati mbega ugwaruka gwa kino gihe ntiguhava rozo kwibagira ivy'intwaro ya cyane je novuga tegome cyane kwasha kuzovyibagira kuko naho bavyiga mu mashure kumbure ni bake babiha inguvu zo gushaka kubinonosora neza aho rero ico kibazo numengo nko kibaza nk'abatwari badutwara niyo boraba ingene boca babishira mu murongo kugira ngo akaranga ni vyakera vyose bigushobore kuguma bizwi n'abajene n'ugwaruka ruzoza hanyuma n'abandi bose bazodukomoka wavuze uti nk'ubu nta kuntu hoba nk'umunsi wo kwibuka avuga ati nonzo kwibuka abami naka ivyo bibaye jewe no bikenguruka kuko aho ngeze amaso ndabona umengo ugwaruka gwa kino gihe ntigwitaho cyane ivya kahise ahubwo mbere nkavuga ati hoboneka n'ibigo vyigisha akahise ku Burundi n'abarundi mu mizi mu ntimatima vyoba vyiza gusumba rero ahubwo abazokurikirana kino kiganiro bagashobora gushikana ijwi kure bazobishikane aho kubo babijejwe abatwara n'abajeje ivy'indero kugira ngo imico n'imigenzo n'akahise ku Burundi vyandikwe neza vyigishwe neza ugwaruka mbere bikunze bishirwe no mu mareresi yego mu gusiga inzira amavuta ni giki wohana urugwaruka kuvyerekeye imico n'akaranga ku Burundi
ikintu nobahanura ca mbere no kwitwararika kumenya imico n'imigenzo y'abarundi ivyaranze Uburundi eka mbere n'akaranga ko Burundi bakakiga kandi bakakagendera ntibiye kuvyiga gusa bakagendera kuko tugumye twirukira iterambere tugatakaranga haje gutaya karanga abatayibanga hama gatorana karanda rero kugira ngo ntiduhavure tuma tusanga twirukiye ivy'ikizungu natwe ivy'akaranga twabitaye no tumira urwaruka rwose kugira ngo twijukira karanga kugira kumbure nitwashika muri yambona kazoza iyo Burundi bwifashe mu 2040 Burundi buteye imbere mu 2060 so ruteye imbere mu biboneka bibonekesha amaso tuteye imbere mu karanga hamwe n'abazovuka mu myaka mvuge nk'ijana izo imbere canke n'isumbaho bazovuga ati Uburundi bwamye burangwa niki Uburundi bwamye burongowe guku kahise ku Burundi kameze uko. Ego Gervais ndabashimire cyane ku mwanya mwiza mwaduhaye. Ego naye ndabashimiye. Ego twizere nitwa bahamagara ko muzotwitaba kandi. Ego me cyane. Ego bakunzi ba BITV nari kumwe na Gervais Gahungu aho yariko aratuganirira byinshi ku buzima cyangwa ku rugendo rw'umwami. Mwumvise impanuro yatanze ku bajene, mwumvise igisabo ciwe navuga nko ku gihugu kugira ngo ugwaruka ushobore kuguma runyotewe canke rushobore kumenya akaranga byimbitse cyane. Nizera nitwamuhamagara ikirundi ni kinini, Uburundi bufise ubuzima bunini bwa kera. Nitwamuhamagara twizere ko azotwitaba kandi tubasaba kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu zose kuri YouTube, kuri Facebook, kuri Instagram ndetse n'ahandi. Wandika BITV turabakunda cyane, murakoze.